mu gitutu c'urupfu ni wanaye mana waranyiyeretse mu mifunda myinshi ni wanaye mana waranyiyeretse mana lover of my life Jehovah lover of my life amejibu baba amejibu ni nyuma y'igihe kitari gitonya muri viti tubona abantu barimwo mugabo twabona ko bazigayemo umukobwa umwe mu nyuma urumva tubona kandi haje undi mwigeme abantu benshi barabwize ikibazo nubwo mebe atashoboye kuvyandika mu commentaire y'indirimbo ariho kandi ntari kugira ngo ndabavugira ivyo bantumye ribeshera kwe nta muntu yagutumye bizovera hungabanije team igihe Chelsea avamo nibaza yuko nk'umuntu yiyumvira nk'umuntu avuga ati mfatiye ku byonzi ico cimviro kirasanzwe ko umuntu yakigira mugabo turashima Imana yuko uyu mugu utigeze wubakira ku muntu utigeze wubakirwa ko kuri naka cyane kuri naka ariko wubakiye ku Mana ntivyigera biba ikibazo umuntu akubonye muri ville canke hariho hose bigatuma agira amakenga ko utari umukozi w'Imana. Urazi ko ushobora gusanga experience contraire ishusho gutangaza hari umuntu aba bloqué no kuja mu bintu byo gusenga kubera bavuga ati bizosaba ko nca impindura ingene nambara cyo impindura ingene ntambuka cyo ntangura guterura ibitabo 4-5 misi yose mugabo kumwereka yuko je turakina na basket mugabo ndahavuye nca muri prière kuri church. Gogo kamere y'umuntu iroroshe guheba iroroshe guhera cyane numva ikintu kimbwiye ati David mbare cyane gogo ishuri ukubaza ibibazo byiza cyane ndagarutse gatonya bana yaye umusore iyo agira gende bon abagenzi barabanza bakamwigira kugira ngo bamutere intege ibintu bigende neza. Congratulations again brother. Congratulations kandi. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Ego ikigwa citeka kabisa. Kugwa citeka. Turashimira Imana. Ego bra. Ndahatebe gatonya ho ha. Nta kibazo. Ya Imana ishimwe kuba ndekuriye ndahatebe. Ego. Yes, kuba tabibonye ni David mu misi ya vuba agomba shingura ugo gwiwe. Yamujibu natwe izotujibu. Oya biri mu nzira nziza tekesha kabisa Imana birimwo nibaza ko rero turabishimira Imana. David biroshe gufata ingingo yo kubaka. Biroroshe you mean what? Nahura. Gufata ingingo yo kubaka biroroshe cyane. Kuko ari ibintu vyinshi ubuhevye uburekanye navyo hariyo abagezaho usigara uvuga ati sheri ndagiye ubunyene mu gatondo nzagoreka aya masado usigaye utanga raporo ku mugoroba nibo batebeye ahantu eba sorry natebeye hano hantu biroroshe cyane baza ko bigora n'ubu tabara fata ingingo n'utabarabona neza iyo ari karaje ari abantu bafite experience ubu rero wewe rero ubwiruje bijemo rero dutera intege abaje nibazi nk'ubu ibarinde imbere nabyo bazi reka ndakwihorera oya nana kimwe gute basi kuba abaje ndiko nabateguraga conference ka Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeze neza muhoro smiriwe cyangwa muramutse bivanye na mwerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV Sanda gwikad West Africa mu Burundi mu Rwanda biteze muri Kenya muri Buraya ndetse mu guvya bara ndavuga Martin Nabi Saudite abayi Dubai Canada America Australia ndetse n'ahandi hose mugeme senda baha ikazi uyu n'umunsi udasanzwe kandi atogira amayibogira abatumire badasanzwe murabazi murabakunda amahiti menshi bakoze n'abakozi b'Imana kandi muzi tugenda bereke ndabafinze nibanda bigute umeze neza sawa ambo gose musakunze abakunzi bacu baramukije yego ni Gloria Mbeho Terrace team Mbeho yego utwa Mbeho kubaho Mbeho yego wow izina gitse muri komate ya mutubwiye namwe bigire umva ino zina libu sana mzee asante sana umeze neza sawa urasa neza asante sana nawe kote gose n'ubuntu bwa Kristo gusa mwabwimanukira mu buzima yego kwe ndibaza uyu muramwibuka ariko mubona cyabanze guhinduka ku mutwe Jode zaravuyeko turaza kubigarukako wana kume ngo ubu n'umukozi w'Imana vyabo ariko nivyo wewe none sivyo none oya nivyo cyane yego please come on see the outfit please see the outfit wende kukirato kutu Musa digute papa umeze neza ndashima Imana kusiga usana ba papa none oyare
kuri pe iyo nkuru yawe ntushaka kuyirangiza oya niyoherera hano oya turaba papa cyane urasa neza cyane murakoze namwe comment yabo bikubwira murakoze ugerageje kuraba bano bantu batatu hano onya ingene basa karibu sana karibu tujane ugazoganirira abantu bacu ni Victorious Team umwe mu migwi ukomeye cyane mu Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko umwe mu migwi umaze gukora amateka menshi indirimbo nyinshi zabaye amahiti ekisa papa n'izindi nyinshi mwakunze tujane tuze kuyaga byinshi bitandukanye muri ko murabaraba murabona yuko ari abakozi b'Imana baraza kutubwira sivyo none karibu rero kandi muri sanze kandi kuri African TV asante sana imisi ari bayigishi papa ego vraiment ndaryohewe no kugaruka kuri African TV Angelica ndabajemo hagati rero kugira ngo umunezero ukuba kumwe n'abakozi b'Imana yes ni Victorious Team uno musi kandi tuje kuyaga tuyagiye kubitandukanye hamekani n'ukugwa vyabo vyinshi bitandukanye barako gukora Kainos yabaye Kainos yakataraboneka mu gihugu ciza barako gukora indirimbo yitwa papa yabaye hit mega hit kwanza si hit gusa ni mega hit ni mega hit mwese murabizi bakoze hit ubu naho bakoze ikindi kintu kidasanzwe waranyiyeretse gazura yitse reba muri commentaire kwanza urabe link y'indirimbo hamugende kwanza uyumvirize ni indirimbo nziza isa neza indirimbo yitwa gute amejibu muramba bari ego vrem yes indirimbo yitwa amejibu raba link muri commentaire ariko kandire imbere ya byose banze basi muturi imbere basi amejibu mu gitutu c'urupfu ni wantaye mana waranyiyeretse mu mifunda myinshi ni wantaye mana waranyiyeretse mana lova 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 of my life Jehovah lova lover of my life yeah amejibu baba amejibu jibu amejibu baba amejibu jibu yo imisi yanje irushiriza kugenda ari myiza kuko bwa buntu aguma bugwiza nimba yo gwiza udufite ubiri nimba yambwiye ngo nzoba mpari yagendanira uwo yimikishije amavuta agenda ngendanira mpana bamarayika oya ntaca gose nkira umuja yampaye umwidegemvyo kumbe arasinesa ade azipasi cyanje hari ndi birenge byanje kutsitara amenyera kuri byo niyobera mu gitutu c'urupfu ni wantaye mana waranyiyeretse mu mifunda myinshi ni wantaye mana waranyiyeretse mana lover lover hey, lover of my life Jehovah lover lover of my life hey, amejibu baba amejibu jibu amejibu baba Depuis le fond de la mer Rouge, le pharaon comprit trop tard que sans Moïse les vagues bougent. Depuis le fond de l'océan, le poisson recracha Jonas par la bouche. La protection Yumana Umuntu ne vient pas de ses actions. Manurunu, il a dit que sa parole passerait avant, alors fermement confesse-la même dans le doute. Glory. Kubera iki amejibu andenze hano on no gushinga intahe yuko Imana yatwishuye ibirenze twasengeye Imana yatwishuye ibirenze twari tukwiriye ni indirimbo yo gushinga Imana ni indirimbo yo gushinga intahe ni indirimbo yo kuvugira neza kwayo ni indirimbo yo kuvuga ko imisi yakigenda iba myiza cyane kuko yanditswe mu gitabo cy'uhoraho isi itarashigwaho yashinzwe atamana n'umarabaho so nta kintu twokora kugira ngo tubihindure nta kintu twoyiha kugira ngo tubihindure ni kubw'ubuntu bwayo so ni gushima Imana rero ni kubwo kubera ko Kainos yagenze neza cyane gusumba mubona amashimwe adasanzwe icyo ni kimwe mu by'Imana yadukore ariko nacyo kirimo gikura mu Imana yakoze byinshi cyane kuva 2016 Imana ibana natwe kugeza uno munsi ubuzima buri personnel bw'umwe wese Imana igenda yatwiyereka mu buryo butandukanye yes tuza guhera kwanza kuri Kainos kubera ko ndi kimwe mu bikorwa twaherukana twatwara Kainos kandi yagenze neza ariko d'abord Kainos y'uyu mwaka nibaza ko ariyo washoboye guparticipamwe urabamwo kandi uranaperforminga urabona urukundo rw'abantu bakunda gospel mu Burundi ndetse bakunda na Victorious umugwi wa mbere mu Burundi ukomeye ni we yakiriye gute wabonye gute Kainos y'uyu mwaka nkuko bivuze yari ya mbere je mbayemwo
et c'était une agréable surprise kubera ko urumva atane muri abamwo haba hariho ya attente kuvuga bizogenda gute nta namwe urabibona bamwe ngo bibone naho nabibona ku mbuga urumva biratandukanye nahashitse nasanze abantu nkuko bivuze barakunda gospel music cyane barafise urukundo rwa Kristo rwinshi kandi bakunda n'umuziki wacu kandi biraryoshe vraiment yego ugegeje kuraba Kainos yaronse abantu benshi cyane gose izo mwana mutegekanye urumva je kubera naje muri imwe iyi nyene iherukiye abajya abantu no mwana mutegekanye urazi uvuze ngo ni wari utegekanya uba wihenze kuko turiko turaplanifya ntitwiha limite nta limite twiha tuvuga ati ibi bintu bizobya mbere vyiza dukoze bya mbere vyiza Imana duhezagije twizera ibirenge tuziko Imana yishuye ibirenge ivyo twimvira ari byo dusaba urumva baje nibo twari twiteze kandi sibo twari twiteze at the same time on a été surpris mais pas étonné inyuma yaho gatonya haba haje indirimbo yitwa Papa novuga ikora ibintu bidasanzwe mu gihugu ndetse rasohoka n'imbibi Papa yasohotse inyuma y'igihe mwana mwavuze yuko Papa izosohoka ku munsi wa Kainos ariko ku munsi wa Kainos ntiyabigisohoka byahindutse gute Gadavi hama kandi gusohoka mu nyuma canke mari muri ndogera manze mu karange mushiremo imiti bon kazina dawa urumva twe twibaza ko tuzesora muri Kainos mugabo kubera hariho bagenzi bacu byahindutse avec amatariki y'ukuza avec amashuri bariko abandi bihugu byari kure na kure tuba oblige ko tubarindira kugira ngo twahozesere hamwe couple accéléré yagiyemo après Kainos hajya mwatumvishe kaga party gatonya indirimbo itarahera kweli bo yari yaheze twebwe abari ngaha mugabo tuvuga tuti no ibi ntibikwiye accéléré nzaza ntiyogenda uko kandi no mu migambi harimo n'igitero ca bonheur yari yahejeje deja no kugirangiza turindiriye ko tugira gusa recordinga ariko umwanya ntiwamukundira kubera ishuri acaba oblige yuko yamaze iminsi mike nyuma ya Kainos yaciye agenda tutaraja muri studio no kurumva twaciye dupanga ko tupoeshe aba baje nabo bajemwo iki bimwe n'ivyakunda ibindi birakunda accéléré jamwo niyo mpamvu yatevye sino yari yamaze guhera tuba oblige kongeramwo abatari ngaha hafi muri Kainos abantu baririmba Papa nkuko umengo ni indirimbo bimaze umwaka wose isohotse vyakiriye gute d'abord ubonye abantu basaze bagasara indirimbo itarasohoka byari biryoshe cyane ariko bya biteye ubwoba ubwoba ati n'indirimbo twayumva bariko bayivuza mu mamanza aba DJ iki ahantu hose bagiye ko barayivuza indirimbo ntirasohoka bako bavuza akaboro ka TikTok urumva nako nakademo avuga ati ibi ni biki urumva hari abantu bataza amademo imvuze demo najana n'urusi ibindi bintu abagare tusiguriye twese kaba kakiri draft amademo urumva akaba sinzi nakiyumviriye ko ari umuntu ashobora kukumva yego biravuga ati ahongo akoresha amademo urumva kaka kiri draft niki mbwa turavuga tuti okay abantu baza muri Kainos bayizi ico bitwaye tuti dropping umunsi nyene ni sawa mugabo ahinshi urumva bitarahera tutobije gufata indi minsi nyuma ya Kainos ariko twabonye ahubwo ko byagenze neza gusumba uko twavyibanze yego yes ubu naho turi kumwe na Mbeho Viti karibu kandi kwa African aho kandi karatoke wakumvise Mbeho Viti yes bon nibaza ko rwa mbere mumubonye kuri African TV kandi rwa mbere kandi uje kuri African TV amesha ko ari yumvira ati niko tari bwamubone muri Viti bimeze gute kandi ni kuri African TV ariho kandi abantu bakumvise muri Amejibu barumva ati iyi mpano yari nyegeje he kubera iki badavi batari bigire baguha umwanya bon twari dusanzwe dukorana twari dusanzwe turirimbana nasiko bitari biri bishasha kuri bo nimba byabaye bishasha ku bandi Fanike naye karabitahura ndabitahura bo ndacaza bukebuke ndacaza bukebuke yes ni intambwe idasanzwe kuja mu gukomeye nka Viti wakire gute d'abord nivyo niyo wari uri mugabo officiellement abantu ntibari bakuzi abakunzi ba Victoria ntibari bakuzi wakire gute d'abord kuja mu ndirimbo uzi kwigomba isohoke uzi n'umuriro Victoria's bafise mu gihugu bon ntivyari bitangajije gose byanangajije jewe kuko even na Papa twarashoboye gukorana mugabo Amejibu maybe niho cyagiye kuboneka gose sino twari tubirimo
yego bisanzwe yes bera birimwe ukuvuga yuko imbere ico gihe cyose wari uhari muri Victorious ariko kandi ubu nico gihe kandi cyo kuboneka bon je murambabarira je mari nifite utubazo twinshi kabisa nico gihe ciki nico gihe ciki cyo kuboneka amen nivyo yego ndavugishijwe ndumukozi w'Imana bon yes yari ico gihe cyo kuboneka ariko kandi umuntu aca yibaza ibintu byinshi ndavimvu bon yego uvuga ibintu bitomoye oya ibintu banze gusabira uruhusha oya mvuga ibintu abakunzi bacu nabo bakeneye kwanza kumenya ati abanze gusabira uruhusha ati mana yanjye nkoshe cyane nta kibazo okay we wicunge gusa atagitera bwoba dawe we wigerere kabisa turagutuma kumushinga naye nuru yes ni nyuma y'igihe kitari gitonya muri viti tubona abantu barimwo mugabo twabona ko bazigayemo umukobwa umwe mu nyuma urumva tubona kandi haje undi mwigeme abantu benshi barabwize ikibazo nubwo mebe atashoboye kuvyandika mu commentaire y'indirimbo ariko kandi ntari kugira ngo ndabavugira ivyo bantumye uribeshera kwe nta muntu yagutumye ndabara ntumye sibiza bakuze Victorious ujya kubera ko tugira ikibazo cyawe ikibazo mfise ni nta muntu yagutumye ikibazo mfise ni mwasubirije uwahavuye cyane okay urakoze cyane urumva mugabo ko atari ikibazo bagutumye nk'icyo tubwizanye ukuri ariko ni sawa cyane swati ikintu rero gihari nuko twagize umugambi wo kongeramwo umuntu kuva kera ariko ntitwari bwatera iyo ntambwe yo kuvuga tuti tugira tumwerekane officiellement hama kuko n'umuntu twakorana kuva avant kwajamo no muri groupe abantu bazi dukora ama live abantu bazi dukora ama concert barazi ko ari team ibiri nyuma ifata backing bayana nyine bari muri team yacu baba bari mu mugwi abari abantu bacu tubana ku munsi ariko urumva hariho abantu baje kuri affiche hari abantu baje muri video ugasanga nibo baboneka cyane kuko baba bashizemo amakupure n'iki rero gugu ntihari bwabe umwe muri abo ariko yari umwe muri team yacu nini yagutse maybe abantu badashaka kumenya ati ni naka na naka kuko bari kuba abaraba backup singers rero nibaza ko ari umwanya utari bwagere ariko nitwavuga ngo turasubirije kuko nta muntu asubiriza uyundi ikibanza cy'umuntu ntigisubirizwa n'uyundi kuko icy'umuntu Imana yamuhaye ntigishobora kuba kiri mu yundi umuntu wese ari special unique so rero nitwavuga ngo tukatuzana umuntu asubirira uyundi oya tuzana umuntu n'ibyiwe bishasha Imana yamuhaye apana aje gusubirira ibidahari uragitahura icyo so nibyo ntitwagize umugambi wo kwinjizamo kubera ko ngo hari oya si ikibazo cy'igitigiri aha voilà abo ibibazo twagize ikibazo abakunzi ba Victorious twagize ati ubwo ntibere kubera ko igitigiri akabaje gituma gogo atari bwinjire kubera ko hagize ukuramwa akarenge ritemera nkoresha hagize ukuramwa akarenge reka acabona place yiwe nibaza yuko yaba ari ikibazo cy'igitigiri tuba twamwongeyemo kuva kera kuko yarasanzwe ari kumwe natwe deja kandi siwe wenyene hariho n'abandi bari kumwe mu backup singers batari muri team mutabona kwa mugabo bari muri viti mugani turaberekana ngo tuberekane mwebwe mubabone mugabo kandi yuke ko hariho igihe twaciyemo turi babiri kuri affiche akaba ari je na Abeli Axel ataraza mu Burundi atarataha rero twari babiri taraza mu Burundi ndakosheje oya ni sawa kumva ko ari diaspora ducorere urumva rero nibaza ko ahubwo ico gihe nibaza ko nimba cyari ikibazo cy'igitigiri niho hari hakenewe ko twongeramo umuntu wa Axel yaraje wa Beri turi kumwe n'iki byose urumva batatu ntitwakugira ikibazo oya abantu benshi barafite ubwoba yuko hamwe mu mugwi hovamo umuntu umwe team ishobora guhungabana biva virahungabanije team igihe Chelsea avamo nibaza yuko nk'umuntu yiyumvira nk'umuntu avuga ati mfatiye ku byonzi ico cimviro kirasanzwe ko umuntu yakigira mugabo turashima Imana yuko uyu mugu utigeze wubakira ku muntu utigeze wubakirwa ko kuri naka cyane kuri naka ariko wubakiye ku Mana rero ikigo c'Imana ntigishobora gupfakara uko bigenda kose yabande adahari ibintu birashobora kubandanya kandi neza cyane rero turabishima Imana ahubwo byarakuze gushima byarakuze abantu tubana ku munsi abantu baza mu bikorwa byacu boshaka kubishingira intahe yuko dukomeza kubona kugira neza kwayo ku munsi
turabona ubwiza bwiyongera. Yego. Yes, muramwibuka Axel tuja kumutegera kuvuga c'indege aho yari aje muri Kainos azena na Bonheur umunsi bashikira rimwe baza muravyibuka yari afise ubusage ikirundi niko bavyita biroroshe gukura ku busage mu gihe umuntu yamaze igihe abimenyera se tuko mu Kristo ubusage busiguriki byo bavyoroshe gusobanura icyo kibazo bamutumye oya kibazo cy'uwanje mu majona ntube ni wawe iki ni wawe merci yego nyuma je nibaza yuko ataho bihuriye n'ubukristo canke no kutaba ubukristo ni coiffure niko ndabibona je hanyuma ko bigoye canke vyoroshe kujya nawe uhindura coiffure ni decision fata gusa narumvise nshaka kubihindura ndabihindura abindi bon dread abantu benshi ntiyafata nk'ibisanzwe ko mu Kristo benshi barajuja uyu muntu ashobora kuba ari umuntu wari umudi uyu muntu usi umukristo bivaye n'ingene yakubonye apparence ati uyu muntu ashobora kuba adakijijwe uyu muntu afite Madrid agize gute ivyo baze ntibigeze uhura navyo ubwa mbere ugitangura kuzishira nk'umukozi w'Imana ntibigeze bikugerageza mu bantu Razi nibaza ko hajamwe n'ibintu vya geography umuco w'ahantu uri ahantu narindi vraiment sino kubije ko sinari ndazifise nga azishize ko ndi hari adishize ko ari kugiye Franny, don't peace kabisa. 2021 Gwashize ko rukugi. Wangere sohotse. Manze ngende. Jindu ndabereka. Nivyo hari abantu badashobora kudishirako kubera ko ari mu ahantu bamubona ahantu bakuriye yakuranye n'abagendi canke église. Oya iyo bari uko sinari kuzitahana. Sivyo. Avuga ati wari wakaraba. Ariyo mentality. Oya yaba ariyo mentality yengera asigaye hindwa imwe agacakura. Acamuramo. Mugana arazita nazikuyemo ndi ngaho ati Nakainos yaheza ahubwo haheze igihe kinini. Tuvuye no mu Rwanda deja. Yego. Donc ni juste yuko urumva ni d'abord zisaba entretien biraruhisha. Byaranduhishije vraiment ndagera ndavuga ati no mashaka guhindura. Sino ibyo uvuze nivyo hari abantu batabitahura. Mugabe ivyo navyo bica bivana plus na culture y'ahantu umuntu ari surtout nivyo umuntu amenyere nkuko bivuze ngaba bashaka kuvuga ati abantu hari abantu babanywa urumogi bazifise mugabe wotangara ugiye handi ugasanga umuntu akora muri banki urumva ugasanga umuntu mu chef w'igihugu quelque part ministre quelque part azifise ni ibintu vy'imico hanyuma ufatiye ku muco ufatiye ku muco ntufatiye kuri Bibiliya vraiment ubakoze ivy'imico nyene ni sawa nivyo umuco wawe mugabo ntaho vyanditse muri Bibiliya canke nawe bujijwe komtera umuntu agerageje kubaraba d'abord ku style umuntu arashobora kuyumvira ati reka jewe njije ko nigombeye en fait umengo niba basa nibisi umengo baba ndi bamaze imisa gukora amahit anya mu isi bisanzwe umashobora kujija ati kumengo n'umusani runaka ntivyigera bibi kibazo umuntu akubonye muri ville canke hariho hose bigatuma agira amakenga ko utari umukozi w'Imana urazi ko ushobora gusanga experience contraire ico gutangaza hari umuntu aba bloqué no kuja mu bintu vyo gusenga kubera bavuga ati bizosaba ko nca impindura ingene nambara nce mpindura ingene ntambuka nce ntangura guterura ibitabo 4-5 misi yose mugabo kumwereka yuko je turakina na basket mugabo ndahavuye nca muri prière kuri church jewe turashobora kujana gukora ku kazi bisanzwe hanyuma nkaba mfise ubuzima spirituel nukwereka umuntu yuko ubuzima ru Kristo ubugiyemo nivyo ntiwikompara n'abandi canke ntiwikonforma kuri bo mugabo wa même temps ntibisigura yuko utegerezwa gucika mu mwane sinzi ko babona ba mwane ubuzima bwo kuja muri monastère ngo ugaranwe niki donc hariho izo monde zibiri hari umuntu ashobora kuvuga ati okay hari ubyo zitazi kuko hari undi vyancourage jewe nca nibwira jewe namwe mu Imana je tumeraniye gute iki kintu ngira nkore urumva kuko byose turavyemera ariko si byose bitugirira akamaro ico ngira nkore je namwe mu Imana tumeze gute est-ce que d'accord hari n'ikintu ashobora kumbuza jewe ugasanga cari ikintu abantu bose bita normal mugasanga jewe kuri jewe ambwiye ati kubera nzi yo ndiko ndagutwara ibintu usubire kubigira biroroshe kugendera cyangwa gukurikira Kristo mu gihe uri umuje cyane biranaryosha yego vraiment biraryoshe cyane ikintu kivyorosha nuko atari ubikora ofete nukwemera kuba disponible gusa avuga ati Imana ndaje imbere yawe nyereka ico gukora ibindi vyose iravyikora ibindi vyose niyo yonyene wewe ingo ukuri Bibiliya nivuga ngo nimuze kuri jewe mwebwe muremerewe ndabaremurure sivyo donc ingo uko nyene umeze uko nyene wewe umeze nizo ngeso zawe nivyo vyakunaniye guheba kuko d'abord ntushobora kubinesha wenyene
ivyo bikugoye ntushobora kubitsinda wenyene sintambara yawe wenyene antukora amaze kugerageza warananiwe warabibonye so come like you are hamuze imbere y'Imana ufukame uvuga ati je nje kunyene mana none habiki and you'll see the miracles. Turi mu gihe byerekeranye no gukurikira Imana nongeye ko gatoya kucavuze byerekeranye no gukurikira Imana ntibihagaze ngo umupapa umumama umujene oya birivuga ngo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi ntituzoshobora kubura ngo twageze mu bigero kubura ngo twakuze ngo twashaje oya Kristo wenyene muri twebwe niwe nkomezi zacu rero ibyo nabyo ntibisaba nk'umujene cyangwa umupapa urashobora gusanga umujene ahubwo byaramukundiye ko akurikira Imana gusumba n'umuvyeyi wiwe n'abavyeyi bangaye birigo baramenya Imana biciye ku bana babo ni benshi cyane so rero nibaza ko umuntu atohagararana avuge ngo kubera ngo nkiri umujene unaje afise umwanya kuryoherwa oya nta mwanya uhari ahubwo umunezero nyakuri uri muri Kristo Yesu. Nongeye kandi gato intumwa ya mbere yari ikuze ya urabona Yesu ko tubagije ikibazo ciza cyane uratanguriye dushaka ko gihe ntushobora kajari kiri ngoma icyo kibazo ucagure go oya kiri ngoma nzane atubwire intumwa ya mbere yari ikuze ya Yesu yari Petero yarafise 30 ans niwe wa mbere yarakuze urumva muri bari 12 niwe wa mbere yarakuze wa mbere mutume ngo ari Yohani yarafise 15 canke 16 ans muri Bibiliya abantu benshi twiko tubabona muri Bibiliya Imana ibahagurutse bakiri jeune gose bibaze Timotheo yagamagagwa n'Imana kurongora ishengero a 17 ans yamaze ko umupastori wa eglise imagine wowe ufise skizi ya umwana wa 17 ashobora kurongora ishengero akaba yanditse muri Bibiliya abandi muri mu biki turi mu gihe mu muji canke mu gisagara abana canke abakobwa benshi abari kujya show guslayinga aseneza asohokere heza yifotoza aseneza yereka abagenzi ko ameze neza atunge uno munsi tugeze kuri iPhone 17 donc abe agezweho biroroshe gukorera Imana mu gihe uri umwigeme wo mu gisagara n'ibintu bihari biroroshe gose byakselera bivuze ibintu mu gihanganira aya mahera ari bujumbi y'abapapa murayihangana bon byakselera bivuze ati ikiryoshe nuko atari wowe ubikora bo tuzi yuko ishaka kandi no gukora biva ku Mana so iryo shaka riba ryavuye ku Mana no kubikora izo bikora kandi tuzi neza yuko ntitutwagwa n'ibiriko biraza ntitutwagwa n'ibiriko turiko turabona ariko turushiriza guhanga amaso Imana ikabikora nibaza ko ni cyane ikibazo nibaza ko tutogishira ku by'umuntu ariko arakora abantu tuvuga turi gukora ibiki ahubwo urinde urumva kuko ibikorwa umuntu ariko arakora ni ivyamwa by'icari umuntu ntiwo muhora ibyo yakoze ubwa mbere banza umuhore icari urinde who are you uravyumva umaze kumenya icuri uramenya icyo utegereza gukora you understand ntushobora umuntu kumusaba ivyamwa by'icatari ntushobora kuronderera icamwa civoka kuri kino giti cy'umwembe ntibishoboka you understand so dutegereza kubanza gutahura abo turibo nimba vy'ukuri tugifise kamere kapfuye nimba tutaravuka ubwa kabiri uyo muntu icyakeneye cyambere suko agira ingeso nziza uwo muntu icyakeneye cyambere suko umubwira ati he bibi canke ibi oya icyakeneye cyambere nuko abanza kwakira umwami Yesu Kristo nuko abanza kuvuka ubwa kabiri birivuga ngo gukebwa no kudakebwa nta kimazi bifise ikigira ikimazi ni careme gishasha ni kamere praise God iyo Yesu iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo nguyu umwagazi w'Imana akuraho icaca bari mwisi bavuze umwagazi w'Imana akuraho ibikorwa by'icyaha bavuze umwagazi w'Imana akuraho bijya bikorwa tuzi twese ati gukora ibi icyaha bari ko baravuga kamere kapfuye bari ko baravuga hamatiya ni jambo yigira ikisobanura hamatiya kamere kapfuye canke guhusha intumbero rero umuntu yarahushije intumbero ntumubwira gukora ibintu byiza abanza guhindura intumbero abanza kuvuka ubwa kabiri amaze kuvuka arafise ya mbuto gukora ivyiza arafise ya mbuto gukora ivy'Imana hari ahantu Paulo agera akavuga ngo shaka gukora iciza ariko ikibi kikantanga imbere uyo muntu ntumuhanura ngo kora iki uyo muntu abanza kuvuka ubwa kabiri before umusabe byakora you understand niyo mpamvu ntitugomba dushimikire cyane ngo bajene ngo oya banze mwakira umwami Yesu Kristo niwe wenyine ashobora kubatumbereza mu nzira nziza banze muvuke ubwa kabiri banze mwakira ku kamere k'Imana you understand byose biva muri muco umuntu ari gusumba ico umuntu akora ntitubikora ngo bije indani no bihera indani bigasoka hanze gogo kamere y'umuntu iroroshe guheba iroroshe guhera cyane numva ikintu kimbwiye ati
David umbabarire cyane koko ishuri ukubaza ibibazo byiza cyane byiza cyane umva kare ntiyari ivyo ndagaruka mu saku mu mwanya ndagaruka mu Imana iguha Imana iguhezagire kandi kiraryoshe gose ndagaruka mu saku gato kamere ku muntu karahinduka karahinduka Imana ni igahindura si kubw'ibi bikorwa vyiwe yego Imana igahindura vuga urakoze cyane kumpa umwanya Imana igumugisha amen birivuga ngo twapfanye nawe tuzuranwa nawe itwicarikana nawe hano ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu kamere k'umuntu kamere ka kera kategeza kubanza gupfa kugira ngo twakire kamere gashasha you understand umuntu n'umuhanura ngo ahindure kamere ategerezwa gupfa kamere kapfuye gategerezwa gupfa kamukazuka bwa kabiri you understand uravyumva kamere gashasha tukakira tumaze kuzuranwa na Kristo tumaze kwizera gupfa no kuzuka kwa Kristo uravyumva ibyo rero ni ikintu kinini cyane aho umuntu ashavuga ati niko muravuga biragoye oya ahubwo biroroshe cyane ku buryo umuntu adashobora kubitahura umaze kwizera ucitse cyane gishasha Imana nikubona Franike wa kera oya wamaze gucika icyareme gishasha acavuga ngo nuko rero uri muri Kristo Yesu nta rubanza ruzoba rukimusina nta rubanza rukimuriko kubera iki yabaye icyareme gishasha umuntu iyo yapfuye ukamutwara ku mpanda ideni yarafise riraheze ntiriheze ideni yarafise riraheze ntiriheze ubu ni kubera ko tuzi yuko oya ntacyo kimuharurako umuryango urari yamuze icyo ndacumva umuryango we ubwiwe fata gutaza umuryango wiwe okay akarero gasanzwe tureke ideni kuko ndumva ko urishuza cyane urishuza gose reka tufate basi ikintu gisanzwe dufate ko yaragwaye hanyuma agafa iyo ngwara aguma yigwaye cyane iherana no gupfa kwiwe yande ushobora kuvuga ngo no muntu ngo aragwaye diabete ngo umuntu ngo aragwaye oya ni ingwara yapfuye you understand bisobanura yeza yuko ko yapfuye n'ivyahora bimuganza n'ivyahora bimugoye byamaze gupfa byamaze gushika ku iherezo ryavyo urabitahura niyo mpamvu rero n'umuntu ariko arakora ibikorwa bibi uwo muntu agifise kamere kabi ateza kubanza gupfa you understand kugira ngo azuranwe na Kristo aho Paulo acagirana akavuga ati si jewe nkiriho jewe narapfuye si je nkiriho ni Kristo muri jewe you get urataho ico kintu je naramaze ubuzima bwanje bwarashitse ku iherezo ubu rero Kristo ni wari karabaho muri jewe nimwambona ndiko ndatambuka ntimuze kubona ko ari Paulo ariko aratambuka ni Kristo ariko atambukira muri Paulo kuko Paulo akera mwari muzi ntiyari na Paulo yari Sauli yahamishengero ubu rero nakiri wa Musauli yahamishengero ubu ni Kristo muri Paulo hallelujah you understand so nico kintu gikomeye abantu tubasaba ni dini nico idini rikora idini rigusaba perfection rigusaba ibikorwa byiza mugabo Kristo nagusaba ibikorwa byiza Kristo gusaba kumwizera Kristo gusaba kuvuka bwa kabiri Kristo gusaba yuko umwemerera akaza kuba muri wewe bivuga ngo ni wanyizera nzozana na data namwemu nze kuba muri wewe you understand urubwene biryoshe kumva abajene nako baravuga ijambo ry'Imana kwe amen biryoshe cyane gose bizera ko ari benshi bariko barafashwa kunuza yes mbanze mveyo gatonya ndagarutse gatonya bana ya umusore iyo agira gende bon abagenzi barabanza bakamwigira kugira ngo bamutere intege ibintu bigende neza congratulations again brother congratulations kandi merci beaucoup urakoze cyane ego ikigwa citeka kabisa kugwa citeka turabishimira Imana ego bra ndahatebe gatonya aho ha nta kibazo ya Imana ishimwe kuba nde kuri ndahatebe ego yes kuba tabibonye ni David mu misi ya vuba agomba shinga urugo gwiwe David bimeze gute gushinga urugo bimeze neza ndabishima Imana nibaza ko ni kimwe mu bintu mu nzira nziza tutegerezwa gucamo nk'abana b'Imana nziza urugo ni nibaza ko ni umugambi w'Imana birivuga ngo si vyiza ko umuntu yibana wenyine so rero ibintu by'ubusore si vyiza si vyiza kabisa si vyiza urasima gumahamwe si vyiza mu oya natwe nivuga Imana ibigiceyo yamujibu natwe izotujibu oya biri mu nzira nziza kabisa Imana ibirimwo nibaza ko rero turabishimira Imana
David biroshe gufata ingingo yo kubaka biroroshe you mean what sinahura gufata ingingo yo kubaka biroroshe cyane kuko hari ibintu vyinshi ubuhevye uburekanye navyo hariyo abagezaho usigara uvuga ati sheri ndagiye ubunyene mu gatondo nzagoreka aya masado usigaye utanga raporo ku mugoroba nibo watebeye ahantu eba na sorry natebeye hano hantu biroroshe cyane baza ko bigora n'ubu tabara fata ingingo n'utabarabona neza iyo ari karaje cyane icyo ashaka gushikako you understand so je nibaza yuko nibaza ko atakintu kigoye ahubwo nibaza ko ari novuga ko ari intango y'ubundi buzima bundi kandi buryoshe gusumba ubwo tuba turimo cyangwa ikigoye n'amahitamo ubwo ngira ngo hari udushingira intahe je ndashima Imana ko bitangoye cyane kabisa n'ivyangoye ndashima Imana je n'ivyangoye ni ndabishima Imana bivuge David novuga byinshi bivuga David novuga byinshi vraiment hari abantu babimazemo imyaka myinshi hari abantu bafite experience ubu rero wewe rero ubwira uje bijemo rero dutera intege abajene nibazi nk'ubu ibarinde imbere nabyo bazi reka ndakwihorera oya nana kimwe gute basi kuba abajene ndiko nabategurira conference ka yigisho kugwaruka ndokora ka fiche ndabatumire baze tuyake oya yari brag I'm joking kabisa ego rero nibaza yuko seragazo dio n'ubuntu bw'Imana yego iyo ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwawe yaba ibigora abandi bitangura koroha kuri wewe ibiteba ku bandi bitangura koroha kuri wewe so that's novuga rero ngo byagenze gute ngo oya seragazo dio David bon okay ube wewe ubunyene tubwire how you feel kuba ugira wuba how uko wiyumva okay how you feel bo je ndashima niyumva neza vraiment niyumva neza cyane ndabishimira Imana urumva can't wait kubibamo kubibonesha amaso birashoboka can't wait in English please English is English ndabishimira Imana cyane ko ibyo yasezeranye ngo tugomba tubonesha amaso birivuga ngo ibyerekanye byose bisigiye byashingiwe kandi byihutira gushika bibaze ko mariage yihutira gushika vraiment sije ngoma nihute kwijamo oya yo nyiri kiri hutati daburi imagine ndakurondera ibaze kwe turabishimira Imana ivyo twabona kure tugomba tubibonesha amaso yego asha nukuri ubaye umwe mu baririmbyi b'abarundi agira barongore hakiri kare abandi bose trana araho muri Imana barimba gospel nta kare habaho nta kure habaho David barabakubisa imyaka dutanga uburorero buboneka nibaza ko urugendo rw'umuntu ubuzima bw'umuntu tutobukompara n'ubwo imyaka irasiga sinshaka kwinjira muri ivyo bintu y'imvura ni gute n'imigisha ya Kristo utanguye kuvuga ibintu bya ntuzeye buri kishago oya Imana ikihezagira ati hezagira urugo hezagira urugo kwawe kubigira kare ni byiza navyo kandi Imana ishimwe ko ni byiza nobwira umuntu birema kubigira kare ni byiza cyane mugabo nababona ko bobangira sinzi nabo umugambi wabo cyane cyo bavuganye n'Imana nabo bimenye mugabo ni byiza kubigira kare dusaba kurongora ni Imana dusaba kubaka ego kugira urugo ni byiza n'umugambi w'Imana ni byiza cyane ego rero ibaze rero umugambi wa Kristo uwukoze hakiri kare Imana iravuga ati ibaze na yes abari ibintu byiza cyane tugereho kwanza rero kuri Amejibu feedback yayo uko yaje niko mwari muyiteze ko Amejibu izoza d'abord mbere ko muyisohora inyuma ya mega hit papa yari hari ntabwo bwari buhari ko mbega ubu tuba dusohora urukato oya ntabwo bwari buhari oya rukato ni indirimbo bakunda kubisigura ko ari indirimbo ibishe niko bakunda kubivuga cyo kidutangaje kubona twagize indirimbo ibishe oya nakaruri yari kibazo oya ni nkuru urumva ntabwo bwari buhari ahubwo gusa nkuko bivuze Amejibu uko twari twiteze twaratangaye tubonye imaze gusohoka abantu batanguye kuyumva udupati tubanya bakayitureklamira kuko nkiyo ugiye gukora indirimbo haba hariho message ugiye kudiffuza haba hariho message ugiye gushikana nibwira yuko kuja muri studio ukanyana tacu ugiye kuvuga nerera mugabo iyo ni avi wanje
rero message twari dufise twumvise abantu yabashitse ku mutima twumva yabafashije et surtout yabahaye panel yo kwi-exprime uko umuririmbyi ntaririmba indirimbo yo kuvuza muri douche aririmba indirimbo kugira ngo ahakajya abandi ko gushimira Imana ko kwininahaza ko kubwiwe kuvuga ibiri muri we jewe nshobora kuvuga ati amejibu nanose diplome ukavuga ati amejibu yara mariage ni vuba ukaca dusanga nuru nafse kamera nshasha wewe urumva ugasanga umuntu wamuhaye akaryo ko gushobora guserura ikiri muri we umuvuga ibintu vyiwe rero kugaruka kabikubwira ati indirimbo vraiment ikoza ahantu hari sensible nani nifuza gushika muri relation yanje n'Imana kubyo ndayishimira muri ubwo buryo wabikoze ijo tuba dukeneye kandi twarabibonye mu buryo burengeye ko twari tuvyiteze so turashima Imana vraiment uri mu gukomeye ushobora gukora hit uko bukeye nuko bwije sivyo no munsi amejibu ni hit niyo ndirimbo ya mbere wari ugiyemo feedback kuri wewe bwite zabagizi kubagukikuje abagenzi umuryango ko abantu benshi baratangaye abantu benshi bari babitse yego barabatangarije ariko sikuvuga yuko nukuvuga ko babiryoherewe yego ese ukuvuga ko babiryoherewe nukuvuga ko babiryoherewe nanje numva bibi gusa yego feedback mu muryango kuko hari igihe umuntu atangura carrière yinjiye mu bintu bavuga ati ko bwa wacagiye kurumbirana kabisa agiye guta aya masaha y'ijoro by'ibiki n'ibiki ni sawa nuki tuka famille y'abakozi yego ndashima Imana yuko tuko Imana yampaye umuryango bitahura ikintu c'amasara gitahura aratahura gukorera Imana nibikurikira yego ibiharuro ku rubuga rwa YouTube si byinshi cyane ariko si bike genda ushire ko na giharuro cawe kugira ngo dushobore kugira ama views menshi David no munsi ibiharuro igezeko ningira no barakurikirana hama kandi apart y'ibiharuro biboneka kuri YouTube indani mu bantu mu makarti uca kuri studio ukumva bana mejiba waca hariya nya kuri radio kuri FM ukumva mejiba waca mu rugo umukozi wo mu nzu ukumva mejiba feedback kubgawo wayakiriye gute inyuma ya papa ntabwo wabwo yari buhari ati anya kabisa gwaruka asubiri sorry je novuga ko nshima Imana cyane kubwa mejibu hanyuma imbere ko dukora indirimbo tuba tuvuga tuti gusa tuba tuzi neza ko ikintu cyose tugiye dukore kiri hejuru icyo twakoze tuva mu bwiza tuja mu bundi pana mu buyenzi babitahura neza rero nibaza yuko kuri twege turashima Imana kubwa mejibu yawe feedback nziza so far tufashe iminsi imaze meme no kuri izo platform muri kuravuga ni turashima Imana ko biharuro bimeze neza ku minsi maze ko iri hejuru y'ivyo papa yari ifise iyo minsi ku minsi 8 biri hejuru cyane ivyo papa yari ifise miliyoni zingahe tuzibone mu kwezi rero nibaza ko ikindi naco maze kubona indirimbo za gospel umuntu niyo zirabira kuma views niyo zirabira ngo kuma views ni iki kuko turabona indirimbo za gospel zivuzwa igihugu cyose hanze y'igihugu ukagenda kuraba ibiharuro ugasanga indirimbo tutanazi yayisumbi yayisibye kwavuga ati bro bimeze gute essentiel suko twobona ivyo biharuro essentiel no kuyo message yogera kure kandi navyo turaronka ama feedback meds n'ibiharuro banashima birahari tuba abantu bagira ngo excuse ibiharuro ni binashima oya we are good kabisa we are good abantu batereshaje babihagarike birabire kuri YouTube birabire kuma digital platforms bari vyo gutirisha cyaba byiza ari umuntu yigeze kunyandikira la fois passé ngo womfasha kari mu kakarumbi gukakama indirimbo ahantu hose ugisaba gute nace namuha link direct nanje ntayo mfise deja indirimbo nayo mfise akiyamo ivugiza kuri YouTube yego nenda ifise avant kwisohoka ubu nayo mfise nanjye ndavugiriza kuri YouTube ntandi hantu Festas yego yes mu gusozera ikiganiro cyacu uno mwaka twaronse hit nyinshi za gospel turafise komsa turafise amejibu turafise izindi nizihe mumfashe kunyibutsa MTC ntibarasohora basohora no munsi basohoye no munsi Kombre genda mu irari nziza cyane turafise izindi ziramaze iminsi kwa Dekesha umwe
umwe ya Gladys voilà dufise nyinshi turagira turangize tutavuze iki kintu gospel gospel mu Burundi musika mutuzana mu dukompa ikikora umuziki mwiza cyane ikikora akazi keza cyane abantu bakomeze gusupportinga gospel music hanyuma turashima Imana ko turiko turaba benshi kandi warashobora guharura ngo naka bakabarahetse ariko ubunya uranabibagira benshi hariho bantuze ba Dan Rapper agira mutama yubahwe kabisa Big Zo dusanzwe tumumenyereye asanzwe hari kuva kera mu mutama wacu kandi nawe akibirimwo inde wundi SMS yagarutse CG komsa indirimbo ikaze cyane kaze gose Redemption Voice ni benshi Pastor Lopez Arvera Muhimba nitwobaheza yaba muri secteur yaba worshipper yaba muri secteur y'abantu bagira ama rap urban music bose n'aba worshipper by the way rero nibaza ko turashima Imana cyane ko ubona ko Imana ikirakoresha cyane abaririmbyi ba gospel bitagarukira gusa muri eglise biriko birane impact no hanze yes dushimire agira ku ruhare rwiwe uko ariko akora indirimbo nziza cyane vraiment izine zose tuvuze agira amuta zose tuvuze dekesha umwe komsa amejibu zose nawe karazikora kazo surumva gukora amahiri Imana yuko nimba umuntu avuga ati ngomba numviriza indirimbo nziza option ya mbere ibindirimbo ivuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu izindi nibazumviriza singomba kuvuga ngo zihagarare zigire gute mugabo ni vyiza cyane ko umviriza indirimbo ikagira n'ikigufashije ikagira naho igukuye naho igushikanye ubu ni nyinshi n'izisi ziko zafasha abantu aha nihe yakiriku hari indirimbo ishobora kugufasha mu buzima busanzwe n'iki navyo ni vyiza navyo tubipromotinge cyane ariko indirimbo zitagira ico zizungura umuntu zitagira ico zigisha umuntu nitwo bivugira natwe abakozi b'Imana biyagana n'uru acha bikata ariko turashima Imana cyane ko urabona ko même tufashe no muri en general urabona ko muziki wo mu Burundi uri kurambuka imbibe urafisa aho uri kurava naho uri kuraje turashima Imana cyane yes reka dusozerere kuri papa basi na imisozi yose na uturambi twose na ibiriho byose byohera bigaherengetera na imisozi yose na uturambi twose na ibiriho byose byohera bigaherengetera muzi kubesha papa umeze nk'abantu papa iyo uvuze ijambo papa urariyerekeza papa bigeregere papa aye Gelegele nasha amina ye you the promise keeping God aye you take it to the sita say what sing again say two nikanyira wewe singira yo I was young none ubu ndashaje sinigeze mbona umugororotsi yatawe none ubu ndaje je gushinga inta je kuvuga ubuntu vene umwizikiko bwa covenant keeper you always on time when uzikubesha ntabwo ari kamere kawe oya si bisanzwe mu mutima wanje kuko wanyisuye ibirenze isengesho ryanje bibiri tabasha kubesheramo indahiro yayo bene ukuri kwayo bibiri nanje ntabasha gusohoka babazi zayo n'urukundo rwayo yes merci beaucoup yari Victorious Team numwe mu migwi ikomeye muri kano karere genda muri indirimbo yabo baraye basohoye link muri commentaire ni hiriya amejibu asante sana